Tuongeye kubaha ikaze bamwanya bacu bakoze bacu kwikana muri mpande z'isi ikaze mu makuru tubizogira sabone kugira subscribe yakoresha ururimi rw'icyongereza fate mu segonda canke abiri kore sabone canke subscribe bizokoze tubaha ikaze mu makuru yacu tugiye kubabwira muri kano kanya n'amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya kaze. Aya makuru yacu rero nko twe tubabwiye amakuru yacu tugiye kuyahera mu nkuru iri kuravugwa mu Rusiya ku munsi w'ejo umunsi wa kane igihugu cy'u Rusiya carateye mu isanzwe canke mu kirere irokete niya cyane gose irokete rero ikaba yatwaye amasatelite ya gisirikare ayo masatelite rero ikaba bivugwa ko Rusiya n'amasatelite mashasha bwakoze mu gihe satelite zisanzwe ziriyo mu kirere basanzwe bazisangiye n'abanyamerika n'abandi Uburusiya rero bikaba biboneka ko bushaka kubavanura na Amerika mu kirere aho Uburusiya bushaka kwigenga ndetse kuri satelite mpuzamakungu isi isangiye iri mu kirere isanzwe ariko ibice by'Uburusiya Uburusiya bumenyesha ko bushobora kwikora muri iyo programa mu mwaka uza aho igihugu cya Amerika cyari cyasabye ko Uburusiya bwoba buragumye muri iyi programa kuko ngo bishobora gutera ibyago ku isi mu gihe Uburusiya gova kuri programa twibutse ko kuri satelite mpuzamakungu isangiwe n'igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya n'ibihugu nk'Ubushinwa na Japan n'ibindi bihugu by'Uburayi ibino kuri satelite mpuzamakungu igihugu kimwe cyose gifise kw'igipande kuri satelite gifise igice kigenzura rero iyi satelite mpuzamakungu isanzwe ariyo itanga amakuru ku isi ndetse mu bijanye n'ivyibiza vyaduka ndetse no mu gutora no mu kumenya aho isi igeze yaba ivyo imiyaga n'ibindi byose bisanzwe bikunda kwibasira isi dusanzwe tubako ibi bikaba bikorwa n'isatelite mpuzamakungu rero mu gihe Uburusiya bwovamwo bikaba vyogorana kuko Uburusiya bufise igice cyo kimwe n'ibindi bihugu byose biri kuri satelite bikaba bifise ko ibice byoba bisaba ko ibindi bihugu bisubira kubaka indi satelite nshasha mu gihe Uburusiya bwo kwivana muri iyi programme. Uburusiya rero iyi satelite bwarungitseyo iyi rocket nako itwaye satelite za gisirikare nshasha yitwa ngo Soyuz rocket launcher ikaba ariyo Uburusiya bwarungitseyo mu kirere aho ngo igiye gusubirira izindi satelite zari zisanzwe ziriyo twibutse ko Uburusiya mu 2015 kwigeze kungeka satelite yateye amakenga isi yose mu kirere iyi satelite ngo aho yagenda iravyara utundi dusatelite dutoya nta uramenya neza rero zino satelite nshasha za gisirikare barungitseyo mu kirere ubwoko bwazo ikaba zarungitswe ku munsi w'ejo zikaba zirashika twibutse ko iyo bateye rokete irungika amasatelite bimara igihe kinini mu kirere zitarashikayo twiteze rero kuzobamenyesha amakuru mu gihe zino satelite ziba zashitseyo ndetse mu gihe ziba zimaze kubona zikamenyekana ubwoko zirimo tuzobabwira amakuru yazo ariko ku munsi w'ejo ngo Uburusiya bwarungitse iyi satelite ndetse ikaba yagenze neza nk'uko ngo bari babiteguye bakaba bavuze ko baricishimiye kino gikorwa abategetsi b'Uburusiya bwo ngo cagenze neza ko bari bagiteguye ata namabye nimwe cahuye nazo izino satelite barungitse ku munsi w'ejo mu kirere ngo satelite zikaba ari za gisirikare ndetse bikaba vyiteze ko bikaba bivugwa ko ngo ari satelite zoba zirungitswe kugira ngo zitange amakuru ku basirikare bari mu gihugu ca Ukraine bariko baragwanayo rero ngo kuba ari cyo Uburusiya bwa bwarabikoreye bwarungika zino satelite nshasha za gisirikare. Tuve ngaho rero mu Burusiya bwari burungitse rocket tuje hakurya tujabuke muri Amerika ku munsi w'ejo wahoze ari perezida wa Amerika George Bush yaratanze aho yari kwatanga ikiganiro yiyamiriza ivyo Uburusiya buriko burakora mu gihugu ca Ukraine yaribeshe hasanga ubwiwiyewe ari we yiyamirije ku vyo yakoze mu gihugu ca Iran mu gihe yari kwaravuga ngo yari tanguye avuga ijambo avuga ko yiyamirije ivyo Uburusiya bukagenda ngo umugabo umwe wakagenda kuva gutera ikindi gihugu ngo araja gihora ubusa ngo aho rero yagiye kuvuga rero yagiye kuvuga igihugu ca Ukraine maze aza kuvuga igihugu ca Iraq twibutse ko perezida George Bush ariwe yateye igihugu ca Iraq rero ibi byaciye bifatwa n'ibinyamakuru birakeragiza ku isi aho bivuga ko yashatse kwiyamiriza ubwiwe ivyo yakoze muri Iraq ko bitari bikenewe kuko yasanze yariko aragerageza kuvuga ko ivyo Putin yakoze muri Ukraine bitari ngombwa ko abikora rero aza gusanga yavuze Iraq yaragerageje gukavaringaza kuvuga Ukraine ariko abari ngaho bose baratwenga barumirwa kuba azanye Iraq mu gihe muri statement yiwe ata Iraq yari yanditswemo rero biboneka ngo bivuga ko abategetsi ba Amerika bafise
kwivuguruza mu byo bavuga ndetse ngo biboneka ko bano bantu ni ibi babivuga ko babivuze ibinyamakuru byinshi cyane biduga ko aho na perezida wa Amerika nyene Joe Biden keshi yagiye ashaka kuvuga Urusiya na Ukraine ariko bigasanga avuze ibindi bintu bitajanye ngo biboneka bano bagabo ko bakuze baba bafise ubushobozi buke mu bwenge bwabo canke mu myitwarire yabo y'ubu yo mu buzima bw'ubusaza. Tuve ngaho rero muri Amerika tujabuke hakurya mu karere mu gace k'Abarabu tubabwire ayandi makuru ariko arahavugwa. Amakuru ariko aravugwa nkuko tumaze iminsi tuyabwira ni igihugu ca Israel kiriko kirakora imyimenyerezo ya gisirikare idasanzwe aho catumye ko abasirikare benshi cane gose bari muri imyimenyerezo ndetse n'abasirikare ba reserve bakaba ariko baparticipa muri iyi myimenyerezo idasanzwe aho ngo bitegurira igihe igihugu ca Iran cotera igihugu ca Israel nkuko cabimenyesheje ngo bazobe bari ready kuba botabara igihugu cabo. Igihugu rero tuyibutse ko igihugu Iran kimaze iminsi kimenyesha ko ngo ugihe Israel yogira iyindi ntambwe gusa imwe gusa ngo igacokoza igihugu ca Iran, igihugu ca Iran cohita gitera igihugu ca Israel. Igihugu ca Israel rero duciye kuri intelligence yabo canke iperereza ryabo rikaba kimenyesha ko igihugu ca Iran kimaze gukora neza ubumara bwinshi cyane gose cegereza gukora amabombe ya nucleaire ngo umwanya n'umwanya igihugu ca Iran gishobora kuba gifise amabombe ya nucleaire. Ni mu gihe amasezerano yo gukora ibigwanisho byo mu bwoko bwa nucleaire Uburusiya nako igihugu ca Iran cyari caragiranye n'ibindi bihugu mpuzamahanga n'ibihugu ndetse yaba Amerika n'ibindi bihugu nk'Uburusiya n'ibindi bifise ijambo mu nama nkuru ya Nations Unies asa n'aya masezerano ko atagikora inyuma yaho intambara zadukiye hagati y'iki gihugu na Amerika kutumvikana igihe Perezida Trump yategeka ko umutegetsi mukuru w'igisirikare ca Iran yicwa. Igico gihe rero mukaba mwibuka ko igihugu ca Iran cyahise cihora kiratera ku kirindiro c'igisirikare c'abanyamerika aho harapfuye n'abasirikare b'abanyamerika ndetse ngo bandi bakaba ibimuga. Ibi rero byatumye amasezerano yo kudakora ibigwanisho vy'umara abarahagarara kubera ukutumvikana guke ndetse n'ibihugu by'Uburayi na Amerika ndetse n'Uburusiya bikaba bitumvikana ku kibazo ca kino gihugu rero. Kino gihugu rero kikaba cagumye cigwiriza ubumara bwa nucleaire mu bubiko bwaco ngo kiba rero coba kiri ku ntambwe ya nyuma kugira ngo gikore amabombe ya nucleaire nk'uko bimenyeshwa n'ubutasi bwa Israel. Rero Israel ikaba iriko iritegura igihe kino gihugu co gitera ko co kwitabara ndetse rero mu myimenyerezo igiye gukurikira ngo mu ndwiza ikaba izohuza igisirikare ca Amerika n'igisirikare ca Israel aho iyi myimenyerezo ngo izobera mu kiyaga mpuzamakungu aho izoba igizwe n'amato menshi y'intambara ndetse n'indege nyinshi cyane gose y'intambara ngo kuko igisirikare ca Israel ngo kidafata nk'ibi gusa nk'igabisha risanzwe kuko ngo rino gabisha ngo tukuri ngo rashobora kuba ryo ngaho igihugu ca Iran coba gifise imigambi yo gutera igihugu ca Israel. Rero nkuko mubona intambara ziriko impuha z'intambara ziriko ziravuga ku isi wa Israel nayo rero ntiyafashe bino bintu nk'aminenegwe nico gituma Israel iri kwiritegura ku buryo bwose bushoboka mu gihe yotegwa ngo canke nayo ikaba inafise n'imigambi yuko igihe yomenya neza ko igihugu ca Iran kimaze kugira mu bubiko bwacu ibigwanisho ivya nucleaire ko Israel ishobora gutera aho hantu hoba hari ibigwanisho. Ibi rero bikaba bishobora guca bituma intambara yaduka muri kano karere cyo gituma igihugu ca Israel kiriho kiritegura ku buryo bwose. Naho rero twangirije n'ano makuru aho intambara n'impuha z'intambara ziriko ziravuga ku isi yacu rero iragiraniwe nk'uko muvyumva ariko rero dusabe ngo Imana shikare kugira amahoro. Mwakoze n'abadukurikiranye mwese mushikare kugira sabone canke subscribe batarabikora ariko zo turashimiye. Imana ikomeze kubazigama ikomeze kudushigikira kuba natwe kugira like comment ndetse no gusharinga. Mwakoze mugire ibihe byiza mugira mubaho.